hanyuma y'ubwingo ngo urabibona ingene indiri zigize imisi zigenda burya turi ngaha hari ahantu ushaka kutubwira tuce kuryoshe reka wa mutsiga sindawurya gute hama nawe tujya vana reka wenda kubwira hano ujya munsi ujya mutipe ndamubwira muziga ujya munsi nyarukira ku gatumba amatongo yose narayemongoye n'inkizi zitatu shari wa mukuru umutekamito hanyuma rero ajya amahera yose wagiye urahemba burya buhungu yari amatongo yagurishije zihadiri wawe bwawe reka nzovyisubitsa mani namuzigo ntwari shara umupanzi wo kujya muzigo kwera ndabona uzunguka none dukore gute ahubwo rero hano nshaka ko tuca sangahe mani niba nyine ntaje asanga muri nazira zikora tunzimiye urumva rero bisaba no tugenda tuhanyarukiwe hama ibindi turabipanga tuhashitse hama ndiri yo bigurishwa sangahe idiri byose turabimenya tuhashitse dupange wangu tuzogenda duherekejwe utubodyguard nka tubiri kujyana ahubwo ntacu bagiye mani ico kintu nyene satugenda nyine dukikujwe nka patrol habona unyemera ivyo nayo nivyo wenda kumbaza nagira wica ukora uca ukibona reka dushobomoke umviriza iminsi 15 naguhaye yahetse bitarengejo imari yanje ndayibone iyo tudanaza urahazi kwanza uzoyinzanira nzoyitangira umva ndagufata nk'umwana wanje ariko kwidiri no ntibikunda ikintu gusa ndiko nakubwira uzi ko ukunda ubuzima bwawe imari ndayibone bitarenga ejo Imana ngiye kubakira kandi hano mujye munwe nta kibazo mushaka hose ndabatwara nta ngorane nta kibazo cyose warabikoze ariko ari cyo utarakora cigigi je ndashaka ko tubana byo ni ibintu bisanzwe rwose ntivyoroshe cyane nta mazi yo kumva kanasinda twe turi n'abamizima nubwo muba muri message n'abatwara nta kibazo ni byiza ndabikunda none zadukamisha twese cyose kibazo rega inkoni imwe irashobora kwegera inka nyinshi ntimubizi naho ivyo bindi byo n'amahoro nyina kare twara abagenzi utwamye ubu dutandukanye ibyo nta kibazo kwera ahubwo ariko sinzi kubera hariho affaire y'akazi ifise namara kubimara byose niho ibintu byose bigenda ku murongo nta kibazo natwe turi tayari ntabwo abantu bamuritegura ahubwo mu byogeze rwose eshatu ubwira imbere zaza umuntu kwa bitini yanjye yameneka ikameneka niwe ugenda urangariye isimu ama naho ngo uze kwisarisha ngaho we nandakuzi wewe we nturi muri babahungu ba Saidi je ndamuzi Saidi wubahewe kwanza je sindi n'uwini tazoga je ndo anihenze bihenze
Saidi na uzuri. Kugira nani ndakure kutaye. Bari hahandi ukuri kakabare. Akaye. Akandi bamabati. Imanda y'isoko. Saidi aje nga. Hawenzi. Wapi kweli nubwo mbere ndamubonye. hagati aho turakeneye amahera ko tujya gushopinga impuzu tuzokwambara. ndayabahereza nta kibazo. Gusa nyene uduhe menshi nyene banakwiriye nyene. Aya ndabasigira nayo ku ruhande ntiwigura bimbwira navyo mvije byoshatse kumbwira. Kandi bazi ko ntibafata nk'abantu baciriritse no kubaduza. Reka mwe murazimvye. Sivyo? Cyane ntavyo mubona. Turabibona. Kuba mufise umuntu nka jewe afikaje. Cyo mubwiye akaca yemera. Nuko nemba mbona ico murimo. Amishiki nasho. Nimba uzogenda muri bamwe babaza bakabaza igitanda kimeze gute. Igitanda kuzojya amakora mu matatu. Ariko uratse kubintanze ivyo bintu. Igitanda namaze kwituma i Dubai kiri mu kuza. Kandi kisaba kirenze uko bivuze. Ahantu murabona ko ari ahambere. Yego ni heza. Nta kwama ntaki. Ahantu amahoro kwera. Halt! Sheri ni biki? Aha nta kibazo nta kibazo. Aracaha kahandi Dukoreye. hano umwanda mu nzira fast defi uretse ikintu kimwe muze tuguze gatoya tugenda sivyo Ni wewe. Ndagutora. Mwese murabicanye. Ivyo bashaka se nabigukorera. Kushira mu bantu banyica bamaze kubabwira. Stop it.
waruzi karazo nzoronka ngero y'icaha n'urupfu Maraso aramenetse kunzahabu. Ivyo wabo. Kimwe gusa nakubwira. Urakwiye ubuzima bwawe. Izere katashe nzosubira kubaza. Sawa. Ariko nkeneye agahembo kanje. Ukeneye? Agahembo kiwanje. Tubonane saa 9.